munsi rero twari twategekanije igikorwa cyo gutera ibiti kuri uno mutumba wa Mageyo, aho ni nyuma yaho imbere yaho dusabiye uburongozi bwa komine ko boturonsa igitabo c'imigambi citwa PCDC, Plan Communal pour le Développement Communautaire, kugira ngo turabe ibikorwa bategekanije vyihutirwa dushobora kugira ico duterereyemo. Tumaze kuraba dusanga mu gisata c'ibidukikije hariho agahaze, aho ikomine Isare igizwe n'ikomine ya kera ya Isare na Mubimbi. Komine Mubimbi ifise ihegitari 72 zidakingiye, tuca duhitamwo rero yuko twotera ibiti. Umunsi rero twari twahisemwo kuza gushira mu ngiro uko twari twavyiyemeje mu gutera ibiti 3,500, ariko twari twateganije gutera ibiti 3,000. Muga dushitse kuri tere vyagaragaye, vyabaye ngombwa yuko ayo 500 tuyarenzako. Ca mwumva yuko tugereranije n'ivyo twari twategekanije n'ivyo twakoze vyagenze neza cane. Ishirahamwe ryacu nkuko muryumva ryitwa pepiniere. Pepiniere ni tuta, ariko ni tuta muri vyinshi. Uno munsi rero twashimye guhera kw'ituta ry'ibiti mu guterera mu bijanye n'ibidukikije, ariko ico twita ituta twebwe iwacu turarifata nk'ituta aho tugirira accompagnement, aho dufashiriza no gwaruka mu bijanye n'ivy'iterambere. Ngiriwe ko rero muri ibi bijanye n'ibidukikije twatanguje umugambi wo gutera ibiti mu bitara vya leta, aho twihaye yuko buri mwaka mu gitabo c'imigambi cacu Plan Stratégique y'ishirahamwe PADEDECO twihaye yuko gushika mu mwaka wa 2030 tuzoba tumaze gutera ibiti 15,000 mu bitara vya leta. No munsi rero 3,500 vya mbere turabikuyemwo. Turizera neza yuko nkuko twabitegekanije mu mwaka uza tuzotera ibindi biti 3,000, mbere binareye bishobora no kurenga gutyo gushika imyaka 5 twihaye iheze, hanyuma dushobore kuza ngo twisuzume twevariwe turabe aho twashoboye kugeza mu kijanye no gukingira ibidukikije. Igikorwa bakoze n'ukuri turagishima nk'intwaro. Musanteri yantumye arambwira ati urabatubwirira ko tubateye intege kuko bishobora bake. Turafise amashirahamwe menshi, amakoperative, muga kwiyumvira igikorwa nk'iki bikaba umugani. Twebwe ntidushaka amashirahamwe canke amakoperative ari mu nyandiko, aho mugenda mugafuruguta utuntu mugaca mwandika na komite mugaca muzana ngo nishirahamwe ataco riko rirakora. Turiko turahiganishwa imitumba, duhiganishwa n'amazone. Mu gihe rero nibaza ko nk'ibiti duteye hano mwobirandura mukagira nkuko bigeze kugira, hariho amavoka yigeze guterwa kuri perezida nyakwigendera, tuyatera ku mabarabara, muga muri ico nta na rimwe yigeze rinaga kuko ico gihe baci bagenda bayajanye. Ntimugire nkuko rero ngaha ibiti duteye umwe wese abe ajejwe kubicunga, naho mwavuze ko hariho umuntu ajejwe gucunga, ariko umunyagihugu wese yari ngaha abonye inguvu yakoresheje ziba izakoresha mu gucunga kugira ngo ibi biti bikure. Nk'igihe bohiganishwa nk'igitara bakavuga ati bo reka turabe umuntu zone ifise igitara kinini canke umutumba, mukaba banyuma twateye ahantu hangana gutya, hariho imitumba idafise ahantu hangana gutya, mwumva ko vyoba bibabaje. Hanyuma banyakubahwa murongoye PADEDECO, umugani wa wundi ngo kajayo burya kajayo, sinzi umuntu yavuze ngo atafoto nta cabaye. Hirya yejo hari igihe bazogira klasema bakaraba uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu, uwakoze n'utakoze, abatakoze bakabasezerera, abakoze nibabashiramwo muzozana ifoto ati aha twariye, aha ntimutwibuka. Hari igihe bihenda, muhora mubona abanyeshuri barabakosora, muga igihe umwarimu asimba atakibonye, hanyuma akakugira uwanyuma canke ukaronka amaci uca usubirayo ati raba hasi ico nari nanditse. Nawe rero atafoto nta cabaye, murabona ko mwigoye mukazana n'imbonesha kure kugira ngo ibikorwa vyerekanwe hose. Turabashimira rero, turabakengurukira akareyo karoyeyo, nk'intwaro turabibonye, tuzi ko turaraba baja ku kivi.
hariho n'amashirahamwe usanga ari mpuzamakungu, usanga amamodoka aca hagimagiye arengana. Si ivyo dushaka ko arengana mugabo hariho ico bokwerekana mu vyo bajejwe, mu vyo bakoze, tukakibona hamwe n'umunyagihugu. Nawe iki gitara nicakura, uzoba ari harya hakurya yereka umwana azovuga ati harya nitwe twakoze ibikorwa rusange, nije nateye birya biti. Kandi urumva ko nawe n'umwana avuga ati papa warakoze, uko ababona n'imvura ikagwa. Hari wambwiye ati burya ibiti birazana imvura kandi murabizi, ati tubitoyeye burya rero imvura izoza. Icyatumye numva noza gutera ibi biti nuko ndi umuvukamutumba, nkaba nanje mu bikorwa vy'iterambere nsanzwe ndavyumva kandi ndabikunda, sinoreka kuja mu bandi gukora. Nico catumye nanje nza kugira ngo dutere ibiti ku mutumba wacu. Igiti ni giterwa nk'ibindi, kurya muzi umuntu ateye ibiharage abibagarira akabirembera ndetse akazobisarura. Twebwe ibiti uko amategeko abitegekanya, uko umufundi w'indimo duhora twikorako azoza aratubwira ko ibiti bikeneye kugirirwa isuku canke entretien, twebwe twarinze duhitamo gukora umugambi, turiteguye kuzobikurikirana gushika vyeze. Ico nokongerako nuko ari ibiti tuzoba dutera mu gitara ca komine, tutazogaruka ngo tuze kubisoroma. Ni ibiti tugabiye komine. Jewe ico nokora koba nkukuba nk'ijisho ry'abaturongoye nk'uko babivuze, nkaraba nimba ndiko ndarengana canke ndahaciye, sinokwemera ko nobona nk'uwonona ngo ndamuhore, ahubwo nanje noba muba mukebura canke muba mugwanya. Iryo shirahamwe tworibwira ko ryakoze kandi ryagize neza kudutera intege, rikatwiyumvira ko rikatorobanura mu mitumba itandukanye. Hariho n'ahandi bari kuja ariko bagakunda twebwe, mbere tukanabasaba ko ritoba rimwe gusa, n'ubu bobandanya badutera intege bakazonagaruka kuraba ibikorwa bakoze ko vyabandanije bitera bija imbere. Nk'uko abaje baserukiye intwaro kuva kuri uwaserukiye musitanteri y'abashefu de zone mukuru w'umutumba bagiye babivuga, vyagaragaye yuko ibitara vya leta, abenegihugu, leta canke amakomine aragira inguvu mu gutera ibiti, ariko hagacagaruka hakagira abandi bantu baza kubitoba, bakaza kwiba, bakaza gusenya mu bitara vya leta, ku buryo usanga bamwe barima abandi bakonona. Twebwe rero akamo ni kakandi nk'uko biri muri code de l'environnement yo mwaka wa 2021 muri article igira 4, aho bavuga yuko ibidukikije ari umutwaro w'umuntu wari we wese, kuva ku mwene gihugu, leta, amashirahamwe. Twebwe nk'ishirahamwe bije kugira iyi effort igatera ibiti, twifuza yuko duhamagarira umwene gihugu wese iyari, kuva ku mwana, ukuze, umutama n'umutamakazi, gukingira ibi biti kugira ngo dushobore kubungabunga ubuzima bwa twebwe bubu ndetse n'abazovuka muri kazoza, nkuko iterambere rirama ribidusaba. Ubwa mbere na mbere uravye no kuri iki gishushanyo kiri ku mupira wacu, ico twita logo, uravye bigize logo ushutera ubona ibintu dusanzwe dukoreramwo. Twebwe turakorera mu gisata kijanye n'ibidukikije nkuko duhejeje kubikora hano, turakorera mu gisata kijanye n'uburimyi n'ubworozi, tuzokorera mu gisata kandi kijanye n'indero, dukorere mu gisata kijanye no kubungabunga amahoro n'umutekano, ico bita cohesion sociale, mu gufashanya no gwaruka. Muri ivyo rero ndetse na santé communautaire, byo guhimiriza kujana n'amagara y'abantu. Mu ivyo byose rero tuguma twisanga harimwo guhimiriza, harimo kwa kompanya. Hariho igisata gikomeye cyane cyitwa entrepreneuria nko twabivuze hano. Ivyo byose rero uko tubikora, twebwe turaba dufise abantu dukorana, nkuko twaje kwibereka, turafise imigwi ibiri, turafise umugwi w'abakenyezi, turafise n'umugwi w'ugwaruka. Abo uburyo dukoranamwo turigishanya, turabafasha bwa mbere na mbere kumenya ingorane ziba hanze zigatuma bakena, hama tukabereka ingene bashobora bonyene bamaze kuidentify izo ngorane, bashobora gutuma bashoboye kubona ibyo bibazo, bagashobora kuzana inyishu kwa porta de solution kuri izo ngorane, ejo bagashobora kwiteza imbere. Muri ivyo rero harimo encadrement entrepreneurial, haba ku migwi uko twayishizeho, ariko kandi na encadrement ziri specialize ku ba individu, ku bantu, ku ba jeune. Rero ivyo tugiye kuzobikorana vuba cyane. Mwumvise mvuze twavuze yuko twifuza gushiraho club za entrepreneuria ku mashure.
ivyo nibamara kubituhera uruhusha biri mu vyo tuzokorana n'ikibano, biri mu vyo tuzokorana n'abajeje intwaro. Akamo twotera abantu abo ari bo bose baterera mu iterambere ry'igihugu, kuva ku mashirahamwe, inzego za leta, amashirahamwe y'abayo ngaha mu gihugu, y'aba mvamakungu, tuyasaba yuko dukwiye gushira inguvu hamwe, kuko twese tuza turondera iterambere ry'uriya mwene gihugu hariya mu kibano, uriya mwene gihugu akeneye gufashwa, haba mu nyigisho, haba mu vyo ashobora kuronka. Hariho rero ngaha amashirahamwe nk'aya y'iwacu yo mu kibano, ama association locale, usanga abantu benshi baca bitinya ngo nuko ata financement afise, akaguma ari mu mpapuro gusa, akabona ko ata kintu yokora. Mugabo dushize hamwe inguvu, twe nk'uburumva n'amashirahamwe, n'ishirahamwe turimo turi kumwe n'ugwaruka cane, nubwo ata financement dufise, tugiye tugakorana hamwe n'abajeje intwaro, tugakorana na administration, murabona ko twashoboye gusaba commune yuko ishobora kuduha ahantu dutera ibiti, ikahaduha, twe dusha dukoresha inguvu tukarondera n'ivyo biti tugatera. Rero kubera yuko igihugu ari ca twese, isi yari ya twese, twese duhamagariwe kugira ico dukoze kugira ngo duterere mu iterambere rusangi ry'abene gihugu n'igihugu cose. Rero nohamagarira amashirahamwe akora nka twebwe, yaba ayataragira ico ashoboye kuronka manterme y'uburyo, yaba afise amafinansuma, ko yafise amafinansuma yo y'amashirahamwe mpuzamakungu, yo tuyasaba yuko yoza akadushigikira, kuko urumva twebwe turi mu kibano, twegereye abene gihugu, tugira encadrement de proximité, burya mwene gihugu atazi ingene bakora ibijanye n'ubuhinga muri bijya ariko arakora, bwabo burimyi, haba mw'ivyo, dufashanije n'abafundi babigenewe, tuca dufashanya mu gutanga intumbero, gutyo tukaca dukora ibintu vyiza bizoshikana abarundi n'Uburundi kw'iterambere rirambye.